uraje nshingira ikibazo none ko umuntu abona hari abantu umuntu abona bintungane byukure tavyaha umwagiriza atari imboregwa ata muntu yica ata muntu anashwanira abantu babagwaneza byukuri kandi nikibano gishobora kubashingira intahe hayo mukavuga abantu bose bakeneye agakiza nabo abantu bakeneye agakiza kiki kandi atana amakosa menshi bakora byukuri. Shalom abakunzi wa Shalom TV muraho twagarutse kuri micro ni irakoze nkuko bisanzwe ukaba uri umukunzi wacu kundi ibiganiro dukora ukaba utarafyonda kuri sabone rabaho hepfo ufyonde sabone ucu ufyonda no kugakengera kugira ngo igihe cyose dushoza ku biganiro telefone yawe iciye kwereka hanyuma ubikurikirane atankeka dufise umutumire imbere yacu mutumire kaze. Nakoze cyane nitwa Ndishimye Jean Claude ndakijijwe n'umukozi w'Imana hanyuma ndabashimiye kuri Shalom TV ko mwasubiye kunyumvira ko mukaba mwanyonge kuntumira murakoze Imana ibahezagire. Nuko turagushimiye nshinga nta neko ndabivuga ko uheruka twaganiriye kandi byukuri amajambo twaganiriye yabaye mazima tweko tuganira ku nifatana akwiye kugira mu byo guheza umwaka cyari kintu ciza kandi byarafashije abantu. No musi rero dufise ikiganiro tugomba kuganira ni ibintu bijanye n'ubuzima sinovuga ngo ubuzima busanzwe ariko ni amajambo dukunda kumva avugwa mu bantu mashengero aho tubaye ikintu bitagukizwa mengo karamaze kuba kantu hatrigiye mekagasoroga abantu bavuga bati jya muntu arakijijwe cyangwa sengera mu cengero ry'abaporoti twagomba ivyo bibazo bijanye n'agakiza uno musi tubiganire ko kumburengera ngo turaronka nakanya ko kuvyagura bega mushinga ntahe iyo umuntu avuze ngo gukizwa ni iki dukwiye kumva iki. Murakoze cyane bajije ibibazo byiza byoshe kandi numva iganiro cyo munsi naje ubwanje numva binyoheye cyane kuko ijambo gukizwa ni ijambo dukoresha cyane mbe n'abantu benshi barabivugisha mbe na Bibiliya irabivuga gose gukizwa nka jewe ndaguhaye akarorero novuga nti maze imyaka itarike 18 z'ukwezi kwa gatatu urumva ko ndi mu kwezi kumwe kuri mbere nzoba ngize anniversaire y'imyaka 24 maze nkijijwe. Rero uciye umbaza uti iyo myaka 24 uvuze umaze ukijijwe isobanura iki gukizwa ni iki ko ari imvugo cyane ikunda gukoreshwa n'abakizwa n'abandi bose baramaze kuvyakira gukizwa harimo irivuga ryitwa gukira umuntu akizwa ico abagwaye ni bibiri rero hariho icambere no vuga nti umuntu akizwa ivyaha ukizwa ivyaha ni gihe umuntu abatahuye yuko ari umunyavyaha kandi agomba gukira mugabo gukizwa siwe yikiza hari umukiza numukiza Imana yahaye isi umwana wayo Yesu Kristo. Igihe rero wizeye Yesu Kristo kamwakira mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza ukaba usezeranye yuko guhera uwo munsi akubereye umwami akubereye umukiza ari wagiye kuganza ubugingo bwawe bwose ico gihe uramwakira ugahinduka umwana wiwe agaheza kakubera umwami n'umukiza ukacubaho ubuzima agomba bwisunga ijambo ryiwe bukora ivyo agomba ugakizwa ivyo wahorwaye vyitwa ivyaha cyo ni cambere ukizwa ica kabiri uwo mwami Yesu icadukiza acadukiza uburake bw'Imana kubera yuko umuntu wese ari mu isi wese ariho n'umunyavyaha wese n'ijambo ry'Imana rivuga no bikwereka ngaha mu gitabo c'Imana twagomba tugasoma mu Baroma amajambo menshi nja ndavuga ndaja gukoresha ijambo ry'Imana kuko twese twabibutse Imana twayibwiwe n'ijambo ryayo twayibonye mu ijambo ryayo tubibwirwa n'ijambo ryayo nkuko Paulo yabivuze mumaze kumva ijambo ry'agakiza mukaryizera mwahawe mwararokotse mwarakijijwe mbere mushika ko n'ikimenyetso. Rero aha mu gitabo cete Paulo yandikira abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23
havuze ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mugabo 24 hacavuga ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonegwa muri Kristo Yesu. Abantu bose bari mu isi bose n'abanyavyaha kiretse wenyene yemera canke yizera ko yogejwe n'amaraso ya Yesu. Rero umaze gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukamwizera, wewe yakoze ivy'Imana ishima, wewe yashoboye gushitsa ivy'Imana igomba. Iyo tumwizera tuca turonka agakiza. Agakiza nuko adukiza ivyaha. Icya kabiri nuko adukiza uburake bw'Imana, kuko umuntu wese atarakizwa uburake bw'Imana buri kuri we n'urubanza ruri kuri we. Munyemereye nushaka soba ayo majambo nyene ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 ni mirongo itwereka ugukizwa icarico. Ku murongo wa 16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18 rero ngo umwizeye ntazotsindwa n'urubanza ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Umuntu wese atizeye umwana w'Imana aramaze gutsindwa n'urubanza. Mugabo uwizeye umwana w'Imana nzima ari Kristo Yesu ntazotsindwa n'urubanza. Mbere n'uburake bw'Imana niburi kuri we. Ngaha ku murongo wa 36 muri kice cya 3 bacavuga ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we. Muri Bibiliya yanditswe kera avuga ngo uburake bw'Imana, mugabo muri Bibiliya isubiye mu ivuga ishavu ry'Imana. Ni kuvuga ngo umuntu wese adakijijwe atarize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uw'Imana yatanze kugira ngo abe incungu y'abari mu isi, uburake bw'Imana n'igihano c'Imana arakigendana muri we kugeza igihe azokwemera kwizera Yesu Kristo. Rero twebwe navuze ntimaze imyaka 24 nkijijwe, ni kuvuga ngo uburake bw'Imana ntibukiri kuri jewe n'abandi bose bize Yesu Kristo kandi narakijijwe ivyaha. Ni kuvuga ngo singikora ivyaha uko bimbamo. No icura cyo twogishikako nuko mu Kristo bishoboka ko muca mugabo ntibiba kikiva muri we nico satana muteza kuko kiri mu isa cyambaye umubiri ariko ntitucitirirwa. Ariko utarakizwa biroroshe ko Imana imubona nk'umwicanyi, nk'umusambanyi, nk'umusuma kuko icaha kiri mu kameremere kiwe. Nuko nogerageza gutanga insobanuro naho hariho n'izindi insobanuro canke ico twokwiza izindi siguro definition z'ikintu citwa agakiza. Gukizwa ni jambo ryagutse mugabo mu majambo make nuko umuntu akizwa ivyaha agakizwa uburake bw'Imana kandi akabikizwa kubwo kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Murakoze cyane. Je numva mu byukuri watanze siguro kandi yagutse cyane ifatiye ku jambo ry'Imana kandi n'ikintu ciza. Ukivuga gutyo nakunze ingene uciye utanga n'akarorero ati burya mbere jewe vuba cyane muri kuno kwezi kwa 3 nakwiza imyaka inini nkijijwe byo bintu bimbayeko. Hanyuma je neko nyumvira none mbega burya gakiza n'ikintu gikeneye abantu bose, ikintu c'abantu bamwe n'umuntu wese akeneye agakiza, ni ikintu umuntu akeneye by'ukuri. Murakoze cyane. Ni kibazo ciza cyane. Gukizwa k'umwana w'umuntu wese n'umugambi munini w'Imana. Mu bisanzwe nyemere nkahera mu bitanguriro ku bantu ba mbere Imana yaremye Adamu na Eva yabaremye ari abantu beza ibashira mu itongo ryo muri Edeni. Bari abantu bariko ubwiza bw'Imana kuko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu itanguriro ko Imana yahiraza kubagendera mu kayaga k'umugoroba bakavugana imbona nkubone. Bari mu bwiza bw'Imana kuko Eden risigura ubwiza bw'Imana. Bari mu bwiza bw'Imana, bari bambaye ubusa mu bigaragara mugabo bari bafise ubwiza bw'Imana kuri bo. Satani rero kuko ari umwansi w'Imana n'abantu yabonye yagize inzigo kuko ari umwansi w'Imana araheza araza asanga Adamu na Eva mu itongo ryo muri Edeni arabahenda abacanishamwo n'Imana ababwira cyangwa bahanura gukora iby'Imana yababujije barya ku giti kimenyekanisha kibi n'iciza cari muri iryo tongo ryo muri Edeni.
kandi Imana yarababariye ati igihe cyose muzorya kuri iki giti muzoca mupfa. Hanyuma rero Satani araza arasoboka abibwira Adamu na Eva bakora icyaha bajya kuri ico giti baba bahijije gutandukana n'Imana. Ico baciye bakora kuko Satani yari yabahenze, yari yababwiye yuko umunsi bakiriye ko ahubwo batazopfa badoca bagira ubwenge nk'Imana. Niko vyagenze, barakiriye ko baca babona ahubwo bari gusa, kandi kare bari bazi ko atari gusa. Kubera iki? Kuko bacumuye ku Mana, barenze icagezwe c'Imana, bigiza baroberi ku Mana, bakareka kumvira Imana yabahaye itegeko bakumvira Satani. Vyatumye aboneka bari gusa. Nukuvuga iki? Ubwiza bw'Imana bwabavuyeko, baca babona bari gusa, baca baranatinya Imana ije kubagendera nkuko yahora. Babona bari gusa, baragenda barinyegeza. Ico cabaye gikomeye cyane cambere cinjira mu muntu, bice bituma abantu bose bamuka kuri Adamu bavukana akameremere k'icaha ko gucumura. Uwatanguye kwica abantu bwa mbere mu isi ni Gahini. Uwo Gahini niwe muntu wa mbere yatanguye kwica, kuvisha amaraso uwavukana Abeli. Nta handi na hamwe yari bwabibone, mugabo nakameremere k'icaha kavukiye muri we, kubera yuko afise ikintu yakoze. Ni jambo rinini, ni jambo riko ndavuga. Isi Imana yayihaye umuntu. Rero ivyo Imana ikora byose mu isi icisha mu bantu. Na Satani yarakeneye gushikira ububasha, kugira ububasha mu isi akoresheje umuntu. Arakoresha uburiganya, ibinyoma, ahenda umuntu wa mbere, abarahaye Satani ubushobozi bwo gushobora gukorera mu muntu no kugira ubushobozi mu isi. Yabayinjize mu icaha ciwe, abararonsa ubushobozi akoresheje ibinyoma. Rero guhera ico gihe Imana irondera ingene yogarukana ubwiza bwayo ku mwana w'umuntu. Aho nyene bibiri bivuga ko Imana yacica igikoko, ica yambika ubwambure bwabo, ibambika urusato w'ico gikoko, kandi amaraso y'ico gikoko abari yabaye nk'impongano, nk'imbishi idafashe, idakwiye, kugira ngo Imana igabanure uburake. Mugabo ibwira umuntu wa mbere ari Adamu yuko ko yakoze ico caha azopfa mu buryo bw'umubiri, kuko mu buryo bw'umutima yamaze gupfa, yaratandukanye n'Imana. Imana yaciye birukana mu itongo ryo muri Edeni. Bene majambo bati genda kure y'ubwiza bwanje. Baca batakaza ivyari bifatanye n'ubwiza bw'Imana. Ntibakora, ntibarima, ntibaruha, ntibapfa, ntibagwara, bari abantu bari mu bwiza bw'Imana, bafise ibikwiye vyose. Icyaha kiba kibashize hehe? Kure. Babizaniye igihano, kandi uburake bw'Imana, ishavu ry'Imana ricaba ku mwana w'umuntu atayumviye, abwirwa ko azopfa. Bwa mbere yapfuye mu buryo bw'umutima, aratandukanye n'Imana kubera icyaha. Icya kabiri no mu buryo bw'umubiri, arabwiwe yuko azosubira mu ivu yavuyemo. Ngaho rero aho icago caziri, nico gituma ijambo ry'Imana ngaha mu Baroma ryatubwiye ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mugabe nakane ngo batsindanishizwa no kwizera. Ukwizera ariko agiye kuza guteba, kuza gusubirira ivyagezwe. Imana yaciye igenda irondera, novuga ni yinjiye muri laboratoire yo kurondera umuti w'iki kibazo Satani ateje, citwa urupfu rufatiye ku caha yazanye. Imana itangura kurondera, ibanza kuzana plan ya mbere yo kuzana ko abantu batanga ibimazi. Irabitegura mu isezerano rya kera, itoranya ubwoko bwa Isirayeli ihereye ku muntu yitwa Aburahamu, kugira ngo ize kurondera ubwoko ikorana nabwo mu isi, ishiraho n'ivyagezwe, kuko ari Imana igororoka yera, ibabwira inyifato n'ingendo n'imigendere n'imikorere n'imibereho bakwiye kugira, n'ivyo bakwiye kubaha no gutinya, kugira ngo ibashikane kugakiza. Ikibwira Aburahamu yuko kuri we uruvyaro rw'Imana izoruha umugisha, mbere n'isi yose, imiryango yose yo mu isi izokira ku bwa Aburahamu, umuntu w'Imana itoranije. Iramuzana kugeza ivuga uruvyaro, yavuga Yesu Kristo, kugira ngo n'isi yose izoruha umugisha. Twese rero twashikiriwe n'uwo mugisha Imana yahaye Aburahamu muri Kristo Yesu. Uruvyaro mu rudende vyasigura Yesu Kristo, kugira ngo azabe ari we atuma isi yose ironka umugisha. Rero ugukizwa kugenewe abantu bose, kugenewe abantu bose. Yesu aza gukiza, yaje gukiza abantu bose. Rero ni ijambo nagomashike ko rivuga ngo mbega abantu bose bagenewe gukizwa.
ijambo ry'Imana navuze ngaha muri Yohana 3:16 havuze ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo kinene abari mu isi. Aha Bibiliya ntivuga ngo abisirayeli gusa canke abameze Imana nicyago yavuze abari mu isi bose. Nico rwo gwatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo umwizera wese, mu gifaransa bavuga ngo quiconque. Aho rero bavuze umuntu wese yemera akizera Yesu azoronka ubugingo budashira. Usomye ngaha 14 gatoya 15 14 kanzo mu murongo 15 mu gice cya gatatu cy'umutumwa w'iziko n'Imana Yohana avuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanika ngo umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. Agakiza kagenewe abantu bose. Unyemereye nuvuga n'andi mirongo ya Bibiliya yizishigikira yuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Ngaha ni mu cete Paulo yandikiye Timoteyo ndafise indi mirongo ntaja kuvuga ko cyane gusa ndayerekane. Cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo mu cece ca kabiri murongo wa 3 n'uwa 4 kuwa 3 n'uwa 4 avuga ngo ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Urumva umutima w'Imana igomba ko abantu bose. Nico gituma hariho ikosa abantu barabakora bibaza ko umunyavyaha atemerwa mu nyonga z'Imana. Imana irakunda umunyavyaha cyane yanka ivyaha by'injo bibabaza kuko Imana igomba kujya umunyavyaha akizwa nawe agashika ku kumenya ukuri. Nawe ukuri nukuhe ni Kristo. Yesu yavuze abwira abayuda bari bahejije kumwizera abwira ngo nimwaguma mu ijambo ryanje muzoba bigishwa banje nyakuri muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegenza. No kuvuga ngo igihe tumenye Yesu tuba tumenye ukuri. Yesu niwe kuri. 15 umutumwa w'iziko n'Imana Yohana 14 ni ku murongo wa 6 bavuga ngo babajije Toma abajije Yesu ati twereke inzira ijayo niyihe. Yesu yababwiye ati ni jewe nzira ni jewe kuri ni jewe bugingo nawe ushika kwa data ntamujanye. Bisigura ngo nta muntu numwe ashobora gushika ku Mana adaciye muri Kristo Yesu. Iyo ni nzira. Ubwa kabiri umenye Yesu umenye ukuri. Rero Imana igomba ko abantu bose bakizwa. Mu cete ca kabiri canditswe na Petero ni mu gice ca gatatu cete ca kabiri na Petero igice ca gatatu murongo w'icenda havuga ngo umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe uko bamwe biyumvira ko aritevya ariko yihanganira mwe ntigomba ko hagira abahona ariko igomba ko bose bihana. N'umutima w'Imana igomba ko abantu bose atanumwe avuyemo abari mu isi bose igomba ko bose bihana. Harumwe yavuga ngo none ngo ko mu isi abantu benshi Imana yoronka idukwiza mu ijuru. Yesu yavuze hariya mu butumwa bwiza ko barizwe na Yohana 14 yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi iyaba ibindi ababwiye atari byo iyaba amazu atariho mba ndabibabwiye mugabo ngo ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana ndongeye ko mwese tukuvuga ngo twese mwijuru ibibanza birahari tuzokwigwa ntituzositana nkuko mwisi amatongo yaga oya hoho harahari ahubwo abantu bose nibanyaragase bizera umwana w'Imana Yesu Kristo. Imana igomba ko bose nagandangiriza ubundi murongo uvuga ibinyene n'amajambo aryoshe cyane mu gitabo cy'ivyakozwe n'umwa 17 n'umurongo wa 30 n'igihe Paulo yari agiye mu gihugu muri Atenayi asanga abantu bari kwasenga Imana batazi agomba kubafasha. Ku murongo wa 30 yavuze ngo nuko iyo misi yuko utamenya Imana yirengagije ariko noneho itegeka ko abantu bose bari hose bihana. Gikiki Imana igomba abantu bose bari hose nibihana ivyaha vyabo bizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakizwe bashobore guhunga uburake bw'Imana ntibaze baje muri gihe nomu ngo baze bashane na Satani n'abadayimoni biwe n'abakozi biwe ariko baze babane na Yesu mu bwami bwo mwijuru aho yagiye kudutegurira azogaruka kutujana. Nuko no bivuga Imana igomba ko abantu bose bakizwa. Nuko insiguro ni nziza cyane kandi iratomoye ariko je nshingira amakenga gatoyi. Rumba mwavuze ko cyaje mu isi hanyuma kiranyengetera mu bantu ba mbere hanyuma bituma n'ababakurikiye bose bavukana ko kantu k'icaha.
ako kameremere. Hanyuma muranane kana amajambo ya Bibiliya avuga ko Imana yifuza ko abantu bose bakizwa. Mugabo je nshingira ikibazo none ko umuntu abona hari abantu umuntu abona bintungane by'ukuri atavyahawe umwagiriza atari imboregwa ata muntu yiyica ata muntu anashwanira abantu babagwaneza by'ukuri kandi n'ikibano gishobora kubashingira intahe hanyuma mukavuga abantu bose bakeneye agakiza nabo abantu bakeneye agakiza kiki kandi atana amakosa menshi bakora by'ukuri.